uyu munsi ndabazaniye agatrike gashasha tuza kurabira hamwe muri Facebook atamuntu numwe yarakazi. Akarorero murakunze kubona iyo uri kuraraba video kuri Facebook wari kurira nk'aka video kuri Facebook nyuma yaho ukaca ufatirwa n'utundi tuntu ukaja nko kwisha message kuri WhatsApp ukacutiba gato kugaruka muri Facebook hanyuma kaka video ukaca ukabura wari wagakunze canke ukiyumvira ati mbebasha ninde ari nka commentaire wari wagize kuri video kanaka ukavyibagira. So trick ndabazana no munsi rero ni ingene ushaka kuraba ibikorwa byose wari wamye ukora muri Facebook. Murumva yuko ari akantu k'ubwenge mwe mugumane nanje gushika impera video. Rero kaburi mushasha ndagusabe ubanze ufyonde like uko nanje mfata kanya nka kwigorera nakubonda video ikwigisha video y'ubwenge nawe ntungarisha kuma like hanyuma wandike muri commentaire kuko ibitekerezo byanyu biramfasha. Nurangiza kwandika muri commentaire ucupa itaja ino video mukopye link muyirunke mu magroupe ahantu hose hatandukanye ishike kure kugira ngo nabagenzi banyu batasanzwe bari abone kuri no channel yacu New Life Studio Bwenyuzi bashobore kubona ibi vyigwa. So my people uko biraza kugenda rero kugira ngo ubone ama activity yose bawamye kora bizakugusaba gukoresha iyi Facebook nini apana Facebook Lite. Ubundi Facebook Lite nakantu ko kuganirira ko gusa ama message utumyene dusanzwe hariho ama functionality kadafise. Ndashaka rero yuko mwese mworondera ino Facebook kubatayifise uraza kuja muri Play Store kubatayifise hanyuma uraza kujana muri recherche wandika ijambo Facebook uraza kwandika Facebook ryonyene uce uhoshersha ubundi murabona hacaza Facebook Lite hacaza nino Facebook muza gucare muhitamo iyi Facebook y'ubururu iyi nini itariko Lite. Iyi niyo ikora ibintu byinshi, iyi niyo ituma uhindura Facebook account ikaba page, iyi niyo ituma upostinga video kuri Facebook ikarenza 30 seconds nubwo yaba video nubwo yaba filme ukayipostinga ikaza yose. Iyi niyo ituma upostinga ifoto kuri konte yawe ikaza itataye karite. Ubundi abantu bose mu postinga amafoto mukoresheje Facebook Lite icicekuka. Facebook Lite ikintu cyose uyicishije ko kiracekuka kishikita karite. Murumva ko iyi Facebook ikenewe mu telefone yanyu. Aza kusha rero uza nkuko vyondeko ku bantu itari installe muraza ku install jewe isanzwe install. Yes. Hanyuma turaza kugenda rero na trick yacu uno munsi. Waza kwinjira muri Facebook yawe hanyuma wiconnect ushiremo konte yawe. Numara kwiconnecta ico uraza gukora waza kuza hano ku tuburungu dutatu fyonde ku tuburungu dutatu hanyuma waza guscrollinga down uduge ucuca handitse hano handitse settings and privacy. Yes my people ucucona kuri settings and privacy. Ico uraza gukora utakucuca hano handitse settings shondeko rimwe hanyuma uraza kucuca hano handitse uraza kumanuka hepfo ahantu handitse activity log ufyondeko nkuko aha rero nuca kuri activity log maana hano handitse iyo Facebook activity chuchano handitse your Facebook activity. Yes my people chadufyonda kuri aka kajambo hanyuma murabona baratusaba post bakadusaba comments and reactions bakadusaba activity you're tagged in. Donc wewe save items and corrections. Donc nshaka ama message yose nanditse yose nanditse kuri Facebook ncanga sivyo nshaka ama group yose ndimo ncanga nshaka kuraba tuya tuntu mbana genda register ncanga nshaka kuraba
bajya bagiye barantaginga nca ngaha bamwe bapostinga ibintu kuri konti yanje, hama ushaka kuraba ibyo nagenda ndapibiriya nca ngaha. Rero ushaka nko kuraba nka kaka video kaba kakuzimiranye, urazi video yakuzimiranye, ushaka nko kuraba kajya ka video kaba kakuzimiranye, wazi video kenshi uba wayuguruye ugakora reaction, tuvuze reaction comments, donc ni kuja kuno wagize nka like ukagira nka commentaire, ucuca rero kura ngaha, sivyo ucucyonda ngaha nkuko nuvuga like and reactions. Donc chaka ndacha nagize ma commentaire cyangwa nkaca kuma reaction, ndakaca nka kara kuma like, ibintu nagenda liking katurabe. Nkurabona aka video nari mpeje kuraba ubunyene ubu tuvugana July 8 2024 banakora na munsi nyene lowit nta n'iminota ibiheze ngaka aca bakanya Eric Saka prompt man likes iyi video sawa. Ku itariki ndwi naho ngiyi ifoto y'uwo muhungu na likinze na kandi nongera ndalikinga iyo. Donc ibikorwa byose nagenda ndalikinga, urabona bacu babinyereka bakanyereka n'amasaha nabikoreyeko, ndibaza muri ko murabibona. Hanyuma ngarutse gato kuri commentaire n'abantu nagenda komantira ibintu byabo basha babinzanira. Yes my people, murabona nk'ubu Sharon na komansa kuri foto yiwe ejo hahise Rosette Rosisi nkomanta New Life Studio Bugenyuzi replied to UP. Donc nishura kuri commentaire ya UP nkoresheje page ya New Life Studio Bugenyuzi. Narish narakomanse nabaye bwishure byose ngaho, urabona ibikorwa byose uba wagiye urakora byose baca babikwereka. Yes my people, murabona yuko araga trick kubwenge ndazi nta bantu bari bakabona. Rero video nimba igushimishije ndagusabe ukore subscribe kuri channel yacu, upartage video no muri Facebook twiberayo, ucunyarukirayo ukore like, share and comment kuri page ya New Life Studio Bugenyuzi. Thank you for watching.